So andi abafana bashaka kumenya inkuru ya Elsa uko yagenze baguma baza nimeze gute kuko ndibaza ko makomanta taro bishuru rero bishuje imbere ya kamera vyumve. Ibi ikintu cha Elsa bamaze imisi bakimbaza cyane ariko ukuri nuko nzi ko umuntu wese uririye suko arirana nawe ariko kandi Bibiliya ivuga ati rirana nurira ryoherwa na nuryohewe umva tubabarane n'abababa turyoherwa n'abaryohewe ariko nasanze ngaha ku isi naho siko bimeze ibice byinshi kwijana by'abantu uramuririra agaca agutwenga hagere shetani yaza kuba afise urukundo ntaba ari shetani no munsi aba yitwirinda kandi kazina keza kamwe yitwa hariya akiringa umumarayika bya Bibiliya ntavyo nzi cyane ariko urukundo ni ikintu gituma jewe ngiye kuzana andisho izo bifatiye ku rukundo yaba gw'Imana yaba gw'abavyeyi yaba go muri vie sociale mu buzima busanzwe yaba n'urukundo gw'abasheri abafana bese bibona mushije amajambo gusa nogiye kumubwira ko abere andira bere murakoze cyane natomboje n'ijyambere mbere aho uzobona ko je mfise urukundo ntazorinde no kurondera iyo byamvuye ku rukundo je nabuze niko ndiko ndashaka kubamwe no kwerekana kuno kwigisha abandi ko tukwiye gukundana kwisi kandi ndaza kwisi hari abantu banshingira nta by'ukuri atabujya hajya bati ujya muhungu uko ejo ikintu naho si ngombwa ko ufasha umuntu uca utangaza narafashije umuntu ndabikora nk'ibandanyiriza ariko ico nshima none agitangaza ndafise benshi bamfashije je akarorero narigeze guhakwa gupfa n'inzara ntazi ko ari inzara attention hagere rero mbonye umuntu ashonje kweri ndumva ko umutima utoguma hamwe narigeze kumva inzara je nibaza urazi haje udafise n'inzara ntuyumva no kwima amahera y'urumogi no kwima amahera y'itabi no kwima amahera y'inzoga amahera yo kuja mu ndaya niki ariko umbwiye ati nubwo wombesha ndashonje mfashe ico kurya nukuri ndumva ko ntovyirengagiza. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir vanno mwerere apana ba STV ndabaramukije mwese muri rusangi tubwiye ko tubakunda cyane kandi gose murabizi so reka ndabutsa dukikira muri mu Burundi nkoramo nayo buze turakunda cyane muri abantu mudukunda kandi mudukurikirana abantu mudukurikirana muri za mu bigo by'abarabu turakunda cyane kandi Imana ibahezagire maze ko muri abafana bacu aba diaspora rero mwese hamwe turakunda cyane kandi tuzi ko mudukurikirana so uno musi rero mwibaza ngo nibiki mfise umwemvite wanje uno musi rero si umuntu uza n'umushitsi rero reka ndamuramutse agire ndafise ibibazo nka bitatu canke bine ushaka kumubaza n'imvu namuzanye kandi azi ko mumukumbuye reka ndamuhikaje vipi andi Safi ndaramutsa cyane bimwe byumva mutima abakunzi ba STV abakunzi ba TV online muri rusangi ariko cyane abakunzi ba STV bamwe badukunda badafise ku mitima yabo natwe turabafise uko biri kose kandi turi ngaha kubgabo bariho kubgacu kuko turakora ibintu bimwe bikabaryohera ibindi kabatera gahinda ibindi kabababaza ariko ni ku buzima bumeze ubuzima hariho ibitandukanye nabyo ni naco nizera ko Imana yaduhishije kugira ngo ibintu bizokwame bidasa kuwa mbere uno munsi turi kuwa gatatu hazoba hundi munsi wa gatatu ariko uno munsi n'uwo munsi ntibizosa uwo wundi wa gatatu imvura irashobora kugwa ariko uno munsi urana kwitaguye bivuze ko natwe turatandukanye n'ibintu biratandukanye nibisa si byose biba bisa harageraho haboneka ubutandukane bwavyo niyo mpamvu tubakunda cyane kandi turi ngaho kugira ngo dukore byinshi bigiye bitandukanye hari abakunda ibi abandi babikunde hari abakunda ibindi n'abandi ntibabikunde bivuze yuko mu muryango umwe cyangwa mu ijambo rimwe bajya badukundira ibyo dukora byose natwe turabakunda tubafise ku mutima yacu andi imisi myinshi raciye andi atakiboneka imbere ya kamera za vibe yarafise ubusiza gifise ufite ntukiboneka imbere ya kamera tuguma tuboneka twenyene imbere ya kamera tega bakozi yawe so kandi bon ntibitudekuraje canke ngo ibiki kuko turavye ufite twebwe n'abafaransa cyo kimwe baguma bafite amaduti andi ari hehe yagiye mva kumashaka kumenya situation ziwawe ushaka kubwira muri imisi tumaze tugufatirira bo icambere je ndumwe mu bantu bari privé cyane bafise ibintu byabo bagunda bisohoke bishatse mva je nshatse ikintu cyane ko gisohoka niho gisohoka impamvu ndabikora uko nuko nzi ko umuntu wese uririye suko arirana nawe ariko kandi Bibiliya ivuga ati rirana nurira
ryoherwa n'uryohewe umva tubabarane n'abababaye turyoherwa n'abaryohewe ariko nasanze ngaha ku isi naho siko bimeze ibice byinshi kwijana by'abantu uramuririra agaca agutwenga muri ujya mwanya uri kuramuririra arumva kumengo ni fresh muri kumwe nagushigikiye aguhaye umugongo aca gutwenga akagufata ukundi bica bituma nanje rero ntogira ntovyitwararika ntobibamwe cyane kuko abantu nyene je ndabatinya ukuntu ndabatinya bivuze ko kutaboneka kwanje imbere ya kamera sinkunze kubisigura cyane ariko nuko nzi ibikorwa byanyu byose bica amaboko yanje ibikorwa byanyu byose ni ivy'iwanje ivy'iwanje ni vya STV ni ivy'iwanyu nta na kimwe kiba ko kirapfa haraho n'umuntu bishika kagwara si ngombwa ko umuntu agwaye aje imbere ya kamera ngo ndagwaye mu nsengere abadukunda inbox rimwe na rimwe turabibabwira canke harabama badusengeye ati mana umurinde uyu muntu iyo rero umuntu asenza ati murinde wari ugwaye turizera ko ajya amasengesha gukora ko rero icambere gituma ntariko ndaboneka nkuko naboneka ndifuza ko nabandi baboneka cyane ico ni cambere kandi ndifuza ko haboneka iterambere no ku bandi benshi kugira ngo ibintu bigende neza Imana idufashije twarungutse abandi bakozi umwaka uza tuzokunguka n'abandi turavyize n'undi mwaka uko nyene rero c'est pas ndi toujours niyo mpamvu ndabona ikiyo bikenewe kandi ndazi barantahura abafana banje kandi barankunda ivuze ko utabonetse twe tuma tuboneka umvanzi ngo naco bigize iki ngo naco bimutwaye so je umuntu nkunda gukurikirana ama commentaire y'abafana kenshi ndakunda nkaraba abafana bakeneye ibi yumva n'utuntu tushafana baba bakeneye uravuze ko ufise vie privée yawe udakunda gushaka umugaragaro kandi nivyo so andi abafana mashaka kumenya inkuru ya ELSA uko yagenze baguma baza bimeze gute kuko ndibaza ko amakomante tawaro bishura rero bishuje imbere ya kamera bavyumve bo amakomantere hari n'abayibaza wayi tutabisha hari n'abandi gati andi ndagusavye unyishure rero kenshi niho mpamvu dufata ikisiga nimero zacu tukazishira hajya ni kuvuga ijya nimero muhora mubona mu kiganiro muiciye ko directement mucira andi akabishura kuko niyo nimero yo kwishura ibibazo by'abafana bose niyo nimero yo kuyaga n'abantu ibintu by'akazi iki ndetse nubwo bukeneye kwine cankende umukeneye gusa ugaca kuri ijya nimero ivyo bukeneye urabishika ko bikunda ariko bidakunda naho tukagutahuza impamvu bidakunda ibi ikintu ca ELSA bamaze imisi bakimbaza cyane ariko ukuri nuko murazi ko je ELSA niwe yaturondeye ico ni cambere mu gihe yaturondeye nuko yarafise ikibazo byarashitse dufate kuri episode iheruka tuji wabona papa wiwe kuvujya munsi ELSA sindasubira kumubona ujya gusujya mu muhungu mushidi we naramubonye kandi ndamubonye turavugana arambwira ati nanje ubwanye ndiko ndamurondera rero sinaye guca nja kwishyuza amafaranga atari yiwanje ndayishuze nta bubasha muri makina ariko ndabifitiye warabifitiye ububasha sinamuboca mvuga ati wa muhungu arambwira ati amahera yiwe akazoro ntabwo ari je ndafise ni muvye yafise yaba papa wiwe bakazoza tuzoyabaha ariko nitwe yari ha ELSA da rero ntituzi gushika ino saha ELSA arihe ari mu biki kandi mbanize ko bategezwa kundondera uko biriko kuko niwe yarakeneye ajya amafaranga kandi nayi wiwe rero ico nico numva no kwishura abafana bacu si kuvuga ngo ni je no banarabihevye kumufasha cyangwa kugira iki oya nawe ndazi umunsi n'umunsi yoboneka yonshingira nawe naramurindira ndamura kandi bari bamenyereye ko akunda kuza ngaho kukaza ndondera akambwira ikibazo ibintu bigeze nkamufasha bishitse rese nsubire kumubona narabuze ubundi buryo no bikoramo kuko niwe vyarabantuka nanje nari icandaba caro guco kumufasha nivyo muri rusange ariko abafana bavuga ati mu gihe uba ufise ama play utegerezwa kutumufasha nkuko wagiye ama play yajya mu message wari ufise umva niyo ama play wari ufise ajya ama play yose nari mfise sije nari ndayafise burya ni ELSA yazanye akongera akayatahana nubwo no bamfise play shora kwishuza ideni ku izina rya ELSA je ndi yandi umva biratandukanye ahubwo namufasha gukorera ko ry'ama play kugira ngo bigende neza ubundi jewe nta bubasha na bumwe mfise bwo kumwitwarira rya mungu cyane kumufata cyangwa kugira iki ELSA tutari kumwe ego bon abafana murumvise yandi ivyo siguye kuvyerekeye vya ELSA amahera sayiwe mwene ne yakinavuza ko yamushiriza so abantu bakunda gukurikira amasati yandi ndibaza sijeje yonafise ikibazo andi achimisa kuma postinga ibintu kuri stati ngufise ngo si plus ufite abafana kuvyerekeye sinzi ko ari sinzi nibiki bijya bintu je ndafise emission zibiri ndiko ndategura ngoma ntangura kuza ndahereza abafana bacu
arizo emisiyo bazoza barambonamo kenshi gashoboka. Ikiganiro ca mbere nacise ishure. Impamvu nacise ishure nuko mu myaka mike mfise muri experience y'ubuzima ntoya mfise mu vyo maze gucamo urumva mu vyo nafashijwe ndifuza nanje gufasha abandi, ndifuza nanje kwigisha abandi, ndifuza kuba umuntu yogira icyo amariye abandi nkuko namye meze muri za mpanuro nkeya nshoboye muri bwa bushobozi butoya mfise dufashanye twigishane n'abantu. Niyo mpamvu ikiganiro cishise ishuri. No munsi ndiko ndagisigura ushobora kucakira nabi cyangwa kutagikunda cyangwa kuvuga ati aka gahungu ko bakishima kaje guhanura nde nibisanzwe. Je ntaco bimbwiye mu bantu igihumbi bazotunkurikirana hakavamo babiri bonyene bakumva ko hari ico nkoze kibakoze ku mutima. Je nzovyishimira cyane, nzokwishimira bajya babiri nagize ico mariye. Rero ntahura yuko ngaha ku isi ata muntu umwe yobura ico amarira uwundi. Iyo mpamvu nanje nizera ko atana kimwe no buri ico marira uwundi. Ndizera ko Imana iriho kugira ngo dushoboze, ndizera ko je ndije ko yako habayeho abandi bantu. Ariyo mpamvu nanje nyene ndizera ko bishoboka ko ari abandi bantu bo baho kubera ko nanje nabayeho. Niyo mpamvu nazanye ikiganiro cyitwa ishuri. Ico kiganiro ishuri byinshi mu nce make muzobibona bientôt mu ndwiza muzoronka episode ya mbere kizoba ari Aseri rero. Bo sama seri komte nzocitira kizokwitwira ama episode gusa kujya no kuvuga ati ishuri episode 1 ndi kumwe n'uyu. Reka kutubesha uducege cyane ni film kwategura. Jese ndumukinyi w'amafilme nubwo hari n'abampropose nkina amafilme je nzokina filme imwe yiwanje jenyene ariko ntiharagera gusa ndizera yuko atari filme ni emission yitwa uko nyene ishuri. Iyindi emission izokwitwa Andisho rero nizireza kuwacana bajya abantu bavyigenzamo nabe tukabishira ngaho kugira ngo ibintu bigende bien. Hari abantu usanga badufata uko tutari canka abantu usanga imyumvire yabo iri kure cyane ariyo gusambura konona bijya bintu je sindabikunda kuko ndanga umuntu arenganya uwundi, ndanga umuntu abo umuntu mubi kundi muntu kuko twese twitwa abantu. Ntandi nta miri nta cameraman ntande twese turabantu vraiment. Mugire turabantu Imana yadusaba ikintu kimwe Imana yadusaba cyane. Kimwe Imana yadusaba cyane ni kugira urukundo. Kurusha ibindi byose. Utuma uba n'umurozi ariko ubanza ugira urukundo. Kuko ni waba ufise urukundo uzotinya kononera uwundi, uzotinya kuroga uwundi usanga wabihevye. Hagere shetani yaza kuba afise urukundo ntaba ari shetani no munsi aba yitwirinda kandi kazina keza kamwe yitwa hariya akiringa umumarayika. Bya Bibiliya ntavyo nzi cyane ariko urukundo ni ikintu gituma jewe ngiye kuzana Andisho izo bifatiye ku rukundo yaba gw'Imana yaba gw'abavyeyi yaba go muri vie sociale mu buzima busanzwe yaba n'urukundo gw'abasheri. Hari nk'abantu jewe babazishango banyita umupede namva ndumutama ndagiziki ngo jewe kwera abakobwa nagiye ndiyankisha ariko jewe ndakomeye mama yangu ndakomeye. Kuko sinokunda mama sinkunde nundi muntu kandi na mama nawe arafise byinshi anyiteze ko bayitabuzukuru umukazana. Rero iyo niyo mpamvu zo bari Andisho rero nzoza ndatumira abantu undi mwanya nitumira jewe nyene undi mwanya nkizanira umunyamakuru ati icara ngaho mbazi ico ushaka cyose ariko ikiganiro ni Andisho nkakora umutsi ibintu bikagenda bien Abafana ba STV bana mushije amajambo gusa ntogiye kumubwira ko abere andira bere. Murakoze cyane natomboje ni ryambere mbere. Andi mu kiganiro wigeze gukorana na Dan for real. Uvuga ngo ari nkura ko baje mu buzima bwawe ese bari nkuru nyabaki woducishiza ku mayange. Urabona ushaka kurira. Muri make jewe ndafise ukuntu kweri ntarezwe na papa wanje. Imyaka yose 20 n'ingahe myinshi mbayeho gushika no munsi ntarabana na papa wanje. Gusa nakaba harabaye n'amaction menshi mabi arivyo byaje gutuma nkunda mama wanje cyane umva ku rugero kuko yarapambanye ku bwanje. Niyo mpamvu no munsi numvise umuntu yashavuje mama wanje numva ko mbabaye cyane nkumva no namukubita nkumva nyene nanje no mushavuza. Rero je hako nshavuriza umuvyeyi otumushavuza jewe biratuma ariko rimwe na rimwe ndanabishima byaraje biratuma kandi twiga tumenya ingene twobana n'abandi. Je nafashije n'abantu benshi bagiye batandukanye nabo no kwibuka bose ari nabamfashije wenda nkiri umwana
ntabizi urazi umuvyeyi aronderera hose. Hari aho wenda mama yasavye ati mfashiriza umwana agatumburage, kuko umuvyeyi arumva ko wewe wobaho we ntabeho, yopfa ariko wowe umwana wubeho. Niwe muntu wenyine afise urukundo, apana abavyeyi, umuvyeyi w'umumama niwe muntu aba yumva ati jewe nopfa ariko umwana wanje akabaho, akaba afise igitumbura kimwe akavuga je ntaco ngiye ku mwana irya jewe nubwo nopfa n'inzara. Ivyo byose ndavyibutse, antuka umwanya wavyo wenda nturagera, nzobivuga bien, gusa nimwe mu nkuru kweri itangwa neza na gatoya. Bo birambabaza ariko ndibaza yuko n'ubuzima turashima no munsi uko turi, aho uzobona ko je mfise urukundo ntazorinde no kurondera iyo byamvuye ku rukundo je nabuze, niko ndiko ndashaka kubamwe no kwerekana no kwigisha abandi ko tukwiye gukundana kwisi. Kandi ndaza kwisi hari abantu banshingira nta by'ukuri atabujya hajya bati ujya muhungu uko nuko ejo ikintu naho si ngombwa ko ufasha umuntu uca utangaza narafashije umuntu, ndabikora nkibandanyiriza. Ariko ico nshima none agitangaza ndafise benshi bamfashije, je ndafise n'abantu muranumva telefone allo uri andi sindamuzi nta anzu uko nyene tora 50 uzonwifana no kururangyohera urakunda abandi. Bijya rero ndabibonye ca mbona ko ntawura ko ari ya mihezagiro Imana yaduteguriye. Kubwiyo mpamvu nukomeza ndashimiye abantu bose je banshigikiye, bambaye hafi, bamfashije. Imana ibahezagire cyane. Tubwiye bike muri histoire yawe, twitege ibindi muri partie twibaze muri ya andi show canke mu bibazo wenda mu ishure. Ikiganiro cyane kizoba cyitwa ishure canke isomero canke ivyigwa canke twige canke dufashanye. Ikiganiro ca mbere nzoza ama commentaire ibibazo, nzokwama mfise ibibazo 5 nyamukuru nishura. Ikiganiro kigiye kuno munsi nzoza ndababwiye ati ufise ibibazo 5 yifuza ko avyishura abibaze mu kiganiro muri episode kikira ngaca ndavyishura. Niyo mpamvu atabwo mfise ku bafana banje baramfise, nzogera ndavyishura buke nihagire ukibaza, nzogera igihe ndagikora nk'inkuru yose. Yego, kuko nta soni mfise zo gutangaza ubuzima bwanje, ariko kandi biri prive kuko hari ibindi tuvuga tukibaza ko abantu bazovyakira neza. Bo akarorero shabavuga ngo mfise 50 mu nzu, hari uca abana ko wishimye, ariko kuvuga ati je narabayeho nabuku narabuziki je akarorero narigeze guhakwa gupfa n'inzara, ntazi ko ari inzara. Attention, hajya rero mbonye umuntu ashonje kweri ndumva ko umutima utoguma hamwe. Narigeze kumva inzara, je nibaza urazi hajya udafise n'inzara ntuyumva, ntangura kumva nabi mu nda, nkadahwa amazi. Cinkavuga ati iyi ni inzoka niki, nkadahwa amavide, ariko siniyumvire yuko ari inzara. Uwo munsi ndibuka umuntu yaciye angurira ji yijana kera araheze nk'imyaka hari nko mu 2014-15, umva araheze imyaka itari mike, acangurira ji yijana n'igitumbura kijana. Mpejeje kubijya candakira nagomanje kwa muganga nzi ko ngiye mu bitaro. Umva navuga ati je ngiye kwa muganga ni mu bitaro directement, nako ndajugumira ndumva ko ibiro vyataka ibizunguzu ngomba kwigwako, nkavuga ati basi iyi mani malaria igombe nyice. Kumbe niko njala nza kwibuka ko mazi umunsi wose ntajya n'inzara rero ari abantu usanga inzara ibakarira cyane. Ejo gende bazi yari yankariye cyane. Ejo cyose ndavyibutse sinobona umuntu ashonje, no kwima amahera y'urumogi, no kwima amahera y'itabi, no kwima amahera y'inzoga, amahera yo kuja mu ndaya niki. Ariko ngiye ati nubwo wombesha ndashonje mfashe ico kurya, nukuri ndumva ko ntovyirengagiza. Sinzi ko bimaze gushika nkavyirengagiza, ariko ko byo bavyarashize mbabarire, ariko ndizera ko byo bitarashika. Kubyo mpamvu rero ndabandanya mvuga ati abantu twige kugira urukundo, bizodufasha cyane no dukundanye, tukubahana, tubabarane n'abababaye, tunezeranwe n'abanezerewe. Murakoze. andi ndagushimiye abafana ba STV, ikiganiro cacu gigaruke ngaho. STV, every story matters.